abajene iyo umuntu amaze kugira mariage acabona neza yuko uwundi yuko ari petit frère nubwo aba muri mukuru wanje mukuru wanje ndavyemera none uriko urambaza ngo ndi Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba Inside Burundi TV comme ndavuze vya avec MC Geraneza. Mwiriwe canke mwaramutse, ikiganiro ca mbere mbonetse kuri screen ndi kumwe n'umustar adasanzwe muri filime Ndundi, Mr Sami official. Ndabatera inkuru rero Mr Sami, musanze muzi ko twamara menya ko turakora ibiganiro kuri FTV, nisanzwe nkiri muri FTV. Uno musi ikiganiro ca mbere dukora kuri Inside Burundi TV, ndamusanze muhiri wiwe Sami murazi yasigaye ababando ndabasabi my TV kwae uko meze fresh bro ndashima Imana so yambu cyane ndabaramukije abakunzi ba filime Ndundi yambu ariko adukwika kuri Inside TV Burundi gega uno munsi niwe dutumbiye mutombere wa mbere wavuze ko ni mbakure gusa nawe ndatangaye ahantu nahora ndakuziga ba journaliste muko bapangaye Numuguma ahantu hamwe umehama sikama na mumkama so gusa byose ni byiza merci beaucoup ndabaramukije cyane kabisa uko sawa lakini kaka meze neza ndashima Imana kuko iyo vyose ashima Imana ngishika hano mu rugo rw'umwami w'abapomporaye nabonye portail isa neza nabonye inzu yawe iragutse ariko ari kintu ntarabona inzu misasama ibamwe ari umwe so kuvuga igituma uvuze yes ndayibamo ndumwe so ni inzu y'akazi vraiment inzu y'akazi urabizi ko amashooting kandi turashima Imana kuko twabaye mu dushambureti kera ugira n'isoni umushitsi kwaza kukuramutsa kuko yaca yicara ku gitanda mana ugaca wumva n'amasoni ukavuga ati none ngabo ndaza kwakira umuntu kandi nk'ubu yamba muri chambureti ntitwari kuronka n'ingere tugira ikiganiro so kuvuga inzu ndayibamo ndi jenyine misasami kugeza isara cari wenyene uracari wenyene uragenda ugateka umuceri ukazaho gikoni ukajyawa ukagira gute rero inzu uraruhutira uri wenyene bazi ikibazo gihari abajene iyo umuntu amaze kugira mariage acabona neza yuko uwundi yuko ari petit frère nubwo aba muri mukuru wanje ndavyemera none uriko urambaza ngo ndi jenyine urazi igituma nakubaje urabona ndavye hirya tuzagushira mu twansere televiziyo yiko kabati yiko kiti ziko sara manje yiko nikitizama kule nyuma naona matumba ni mengi uko urajya mugasinzira nk'imizimu gute nindagutabara so ntagiye kwanza je mu cyumbi wanje hari Biblia sika kuri 3 Biblia y'ikirundi igiswahili n'icyongereza bisigura ngo nta mizimu yontera so mbaho ndi jenyene gusa rimwe na rimwe abana bahora baza ndabana niyo mpamvu nafashe inzu biwawe abana biwanje niyo mpamvu nafashe inzu niniya so ndafise mu mukobwa akuze cyane ariko arakura urumva sinorera kuri muri chambrette n'umukobwa efe uko ngira umukobwa agire chambre yiwe n'umuhungu yiwe naje wiwanje so niyo mpamvu umwami w'abapomporaye narabonye stati yawe ryari ahantu waruri dimanche warabuze yuko wari wagiye kwa Fanina Vini ikintu cyambere ikintu cyambere wabonye we nta n'ibindi wabonye muri Asma wabonye inkumi zari zihari yes we none muri zijya zose gasanzwe tuvugana uko nta nuwozana basuye zaragufasha guteka icyayi kuraba ko mwana agiye kw'ishure kumengo none nakwaza none wowe impanuro yawe Nukuwa cyakuzanye ngaho aje kumwati ndongo igituma twahereye ngaho je nashitse muri salon mbona ibintu byose birapanze sabi ni wowe urukopa ni wowe urukoteka nkeneye kumenya ubuzima bwawe urimo kwanza muri no mwanya nicatumye uva hariya ukimukira mu nzu nini cyane irimo byose so mugabo MC utabeshe aho naho rambani hari inzu nini yari nini cyane gusa ni nziza parapori yayi so nukuvuga kwa Fanila Vine vraiment reka kwanza ndamukeze yaraduhaye lancement nziza cyane twarabonye n'ingabira umwana we w'umuhungu yaratambye neza araronka amafaranga menshi cyane so mu maransuma y'uno mwaka niyo lancement nabonye mwa abakobwa batagasi
ico kimwe biravye ico kimwe so umuntu aravuga isukuri harimo abakobwa batagasa batoto vraiment Fani afise abafana b'abakobwa batagasa vraiment bari buzuye rero gusa nta bitambara vy'amasengesho bari bambaye oya bari ico nico nishimiye vraiment ego. Yes, tugaruke ku bikorwa vya Mr. Samir kurakundwa kuri trending. Samir kutegura iki kumenga usa umwanya murakora undi mwanya kaja mu gatere bimeze gute? So kuvuga ubu ndiko ndakora icyanzo niyo filme iriko kuri YouTube iriko irasohoka. So hanyuma rimwe hari igihe bishikanye n'umuntu gusakaba mu gacerere mugabo ubu nagarukanye nguvu nshasha ndiko ndakora kandi ndashimira Imana ingene icyanzo bariko barayakira. So nubwo batarayakira neza uko je navyifuza mugabo aho tugeze turashima Imana. Uri kuraraba ingene kera wakora n'ubu uri kurakora ni cyakintu wifuza kongeza nka Mr. Samir. Uravuze ko wabonye lancement ya mbere urumva wabonye inkumi cyane. Je navuze inkumi nawe bisi nka Mr. Samir uri kurategura cyo kugira ngo nawe duhe lancement kaze mu gikorwa uri kurategura cyawe cyo mwibanga cyangwa cyo wiye. Nzokorera lancement. Aje nakoze lancement kera. Tuziruka kera wazizi ukazazini z'amabest aho nakanyana udukina twasanga muri niweva bikwe bivanga gute imeze ujego so kuvuga lancement officiel kibazo nogira ni kimwe ndamutse nkoze lancement officiel kibazo nogira ni kimwe kibazo nyabaki hari abagore bo kwa ukana cyo kimwe ndakizi pe gute kubera so kuvuga je ndaza abagore bumvise ko nagize lancement bo kibazo nogira ni kimwe ndamutse muri lancement yacu ugaca usanga abagabo barababujije manje ndashobora gutwarwa n'umumotari nkumva ati uraza umugore wanje nagukunda kro ngo ati yaba tubana umwana afise mu nda nari kuvuga ko ari kwawe rero sometimes ndagira ugwati nkunda musengize lancement abagore bakaza koma so gusa lancement naje nzoyikora ego kandi mugaje muri lancement njazuza abantu bose abambaye ibitambara abamama maombi abatoto town abana baruguru bose bazoba bari muri lancement yanje kandi cyane cyo frame ndakumbuye kugira lancement mugabo arigemo nagira ubwo urazi utege lancement gace kubita swata ayiwezi warubatse izina bro gute kubita swata abamenyesha makuru bahari bihari aba platform bahari none rega ikindi naco umenya none rega lancement mugabo barafise ubwenge barafise ubwenge twigirira ahantu hashobora kuza nk'abantu senkani canke jana ntasenkani uko canke jana niho tugira twarakubonye cyane ugenda mu ntara cyane ya Gitega ugakorera ibikorwa vya official ari ni kenshi mwagiye murahura n'ibibazo bimwe n'ibindi hari abantu benshi iyo bari no bona amafilme mukora batamenya bimwe mu ngorane mukunda guhura nazo. Sami iyo uvuye ibujumbura ukaja mu ntara kenshi niza challenge ukunda guhura nazo cyangwa icyo utazigera wibagira wahuye naco mu gihe mwari muri mu kazi kuko ari abantu babona film yiravye iminota 30 wakabona kumenga nawe wakinye 30 minutes. Okay. So nukuvuga kandi ico kintu uvuze ni kizima kenshi urakunda kumva abafana muradutije kudoa episode bo bashaka kumengo usohe saa 2 saa 5 cyushirako cyangwa saa 6 cyangwa bo bakabona ijya 20 minutes bakavuga ati none mu minota 20 badoya kandi ku minota 20 bo babiyumvira yuko iyo minota ya 20 twifatanye nk'ikiganiro niba bazi yuko bidutwara nk'umusi wose. So nukuvuga intara ya Gitega kweri ndayikunda cyane gose gusa hari ngenzo ironkera mu mwana kweri oya uramufise ari amandi ho ndabona amaso ariko kuvuga mu ntara ya Gitega uratwereka Gitega ndayikunda so basi kuva kera kuva nkitangura no gukina naho nanje Gitega nkakinana na bamunyari rero nubu niyo ntara nashobora kumara n'amezi 2 nubonye rero nubumengo wosubirayo ariyo umwana ufise oya nta mwana mfise iyo uvuze umwana uvuze gute ari mu baby ndakivuge basi ko mvuze umwana cyangwa umwana umukobwa dukundanye nawe avuka Gitega oya kwera hariho basi umaze kubona gatera kabu oya nta nuwe kweba
oya vraiment usigitega ikintu cya mbere nakundira basi nijya klima yaho kandi niho hantu ha mbere nibuka ko turakina filme Kirezi Kirezi hari ukuntu twari twambaye waraje no muri lancement yayo so kujya kuri twari twambaye utujipo tujya tuntu nyene hama bace baratelefona hari ha chimisi hasosa ama video y'abakobwa b'Igitega bakoze ya system rero bace batelefona komiseri wari bari komiseri barindi baramubwira ati erega ubu rero bakora bikora live barakora filme bari gusa bana twagiye kubona pick up iraje nta turako turashooting baradukubita minoti twese n'abakinyi ngo murabona ngene uko murakina turavuga ati none ko twese ko turakina uko murabona ngene mwambaye turavuga ati none twebwe ngo zana kwanza ibibaranga bya bindi tuvuga ngo turabastari nta madokima nta bintu turabura baratubwira turazironga tugomba tubatware mu mpimba bana abagore babandi nari kumwe nabo barakanza kutetemeka abakobwa bo baratagura kujyura ciza aratagura kujyura ciza siyo yarari yari kumwe na Selemani na Bukuru twari benshi nakanyana mwari kumwe nakanyana twari kumwe nabo rero baca baratelefona babitelefona Bukuru koko bari bamaze kuvyumva baba bafite ama group yabo ya WhatsApp baravugana baca baradufotora barabarungika bana baca bamubwira ati nabo atabo turabazi barekure ati abo nabana b'igihugu barekure uriya nawe arabona ati ngakuri ndabarekuye no hava maramara cyavuga ati ngo nimuze tugende ndabatware mu gasho turatangura gusaba imbabazi basi baramutubabarire basi mugabo ngaho munyari ntiyari bwashike munyara carashika tukiraho nyene munyara amaze gushika babo bose ngo muta nawe je gutamba uri gusa nawe gukina filmu uri gusa ati munyari nawe ati ngo none ngo abari gusa nabaheye ngo rero ngaho ubona aba barambaye neza bari kwijije ngo je mbona none ngo ari ngo mbera ni style wa izitije ngo haro agapompo kabubonye ngo yagurumba mutango ari kwambara za muzo z'ibiti kibiki bavuga ati none izo muzo z'ibiti muraza amahera zikotwa ni menshi cyane so hanyuma baca baraza n'abandi bategetse bacavuga ati haba naba mubarekure cyo girumva gusa twaragize vraiment mwarakogize ihungabana yes amasaha abiri kandi ntibyakunze ko musubira gukina mutuje neza twace tubandanya turakina nyene abanyagihugu rero bari benshi cyane baradushigikira bivanye n'ingene badukunda so rero ndavuga ngo icyo nico kintu cyambabaje ndiyo urumva naragize ubwoba gatoya urazi ufise abantu bashika ku 15 cyangwa 20 bari ku mutwe wawe urumva nikibazo nico kintu cyambabaje icyo mbaze kunezererwa muri kariyeri y'ubuzima bwa filme bwa kuko ndazi kare bwo busho kwabona gutunza uruhande rumwe bisasa ndazi gusanzwe ufite ibindi bintu ukora nicyo kintu kimaze kunezeza n'icyo umaze kubikuramo ko ari benshi bacika intege kubera ibikorwa bya filme ni benshi banabitangura bakabicireza hagati ariko wowe urafise aho umaze kugera intege wotera abantu cyane cyane abarundi shaka kuvuga filme kuri je filme n'ubuzima kuri je filme n'ubuzima nta kintu na kimwe filme itarampa filme yaratumye mu mateka yo mu muryango wacu mbo umuntu wa mbere Nurindeke kandi urazi ko aje kumerekeza burya bivana na famille wavukiyemo je famille iwacu nta muntu numwe arubwigere Nurindeke kandi ndashima filme yaramakira kintu cyose bro shamuje kuri sino ivuga nabi kwere yaramakira kintu cyose gusa ari ikindi ndindiriye kwizoma gusa mu bigaragara mu mafaranga so kuvuga ngo muri filme yarimwe amafaranga gusa uje muri filme kiri umuntu wese aba afise target waje muri filme hariho abahungu baza muri filme bafise target ati nabo mustare nta mukobwa n'umwe atazomvugisha ni nabo mustare nta mukobwa nzoranja mu bare bakangurira inzoga ku buntu kiri umukobwa wese azomvuga aho nciye uje muri yo style ego muzoronka abakobwa mugabo ni handi uzosanga umuntu no mustare mugabo aracyaba muri chambrette no mustare mugabo ugasanga nta kintu kimwe ari marira nta bintu bifadika afise mu kubera iki target yiwe yaje muri filme ashaka abakobwa ukurumva ugasanga nawe ari umukobwa yavuze ati jewe reka nze muri filme nzorondera aba diaspora nzogira iki kuvuga ngo rero bivana mu gihe filme uyigize nk'akazi filme nayo ntuzorarinza rufise filme kabisa kuko filme iguha abafana bakaguha amafaranga kandi man hari ibintu tujyamo hari igihe dushika ahantu tugacika intege nandi hano tumaze gushika ahantu tukabona services ziko zirakorwa kubera turi abastar
tukavuga ati nk'ijya passport je nayironse umunsi umwe express nagiye mu gitondo ku mugoroba barayiba ndavuga ati thank you cyangwa waracengeterepa yani byo urashitse ati shise mu Buganda ingene banyakiriye vraiment so hari namase uzogenda kurondera service ntuzomenya kuri umustar ntuzobona ati inyungu y'ubustar ni so rero umuntu wese ugombuze muri filme ikindi nacyo abantu bubu ikibazo cy'iwabo bashaka kurya n'ingoga niba baba bazi yuko twebwe kugira dushike kuri ibi twarakoze bro ugasanga nushobora kuza uno munsi muri filme ugasanga umuntu aje uno munsi muri filme atashaka nawe aronka ibintu bikomeye nimba abona kanaka yara kuyu muduga muri filme nawe atashaka nawe kugira ngo atujya muduga uronke nimba kanaka hembwa Emilio muri filme nawe agashaka ati yandi Emilio bahemba kanaka nuzi ujya kanaka imyaka yamaze ariko arakora twe twakora tugahabwa ubugari twahembwa ubugari gusa na déplacement tukirihira kurumva ndibuka mani filme hari umunezero filme wadutwaye hari n'undi munezero waduhaye rero abana bubumbwa bashaka baze bakine baronka amafaranga batunge n'ingoga ntibashaka bihangane bizoza so nimba je sami nimba je sami ishobora kuronka Emilio canke 2 million nabo bizokunda mugabo bihangane kandi bibavune uri kuraraba abagenzi ba muri filme ndundi ndetse ndanabifatanya n'ikibazo nagomba kukubaza uri mu bazogaragara muri filme yemeje gusohoka bazogira na Sumtake 16 kwezi kwindwi uri kuraraba abariko baragukurikirana akenshi intererano wumva wubaha cyane cyane nk'abatonyi biwawe nkuko wavuze ati nawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobi yobi yahufatiye kuri feedback z'ibikorwa byawe canke ibyo wifuza ngo gukora cyane cyane ufatiye hasi vuze kuri lancement kuri rya filme igomba isohoke yego so ijya filme ni nziza ni nziza so kandi ni filme mu by'ukuri novuga ngo ni filme irimo imitahe irimo imitahe kuko gufata abantu bakamara iminsi 200 batari mu gisagara amakamera ibikiso no kuvuga ngo nkajewe nsanzwe nzi neza ingene filme consome irimo imitahe kandi ikozwe neza kabisa ibisigaye nahimana so ikindi nacyo kandi ngomba kuvuga kino kintu so jewe reka ndakivuge kubera wakimbagije ikintu je naramenya neza abasi apana jewe kuko je basi hari abantu bakina filme hari abakinyi ba filme tutazi neza ko ari abakinyi ba filme nico narishaka uriko urumva gusa ikintu mora niyumvira jewe nk'ubu muri uno mwanya je ndakina filme kugira mbere mugabo boss wijya filme wijya boss wijya TV ujya Evariste wamwita Evariste we ntakina filme kandi warafisa amahera afata amahera akazana muri filme mugabo je ngenda kuyaronderayo urumva ingene dutandukanye hagati ya jewe n'uriya uriya ni wakunda filme kuko uriya afata imita akashiramo peut-être nk'ubu je ndiyumvira nk'ubu je ngiye mu Burusiya eske no shira kandi amafaranga muri filme cyangwa nk'ubu cyo majya amafaranga afise no wandanye ibintu vya filme ko ye umudani utuhindura hari abantu dukina filme kubera inzara brother n'abandi bakina filme kubera bavyumvamwo bibiri muri bo rero nacyo ubwanje mbona niyumvira eske ndose nk'imiliyoni 500 no bandanya nkina filme abo bose bakubwira ko bakunda filme petete nuko atabundi buzi wao afise bro mugabo hari n'abandi nabo bayikunda uje Evariste arakunda filme reka tumukeze vraiment big up sana kabisa jewe n'abandi bakinyi ba filme mudo yajya amahera afise sinzi ko nogaruka muri filme ko wote rutanga imiyobo canke utufata bana bafise impano bakiri hasi ukabaduza braza uko siri braza wewe umuntu yogwa amahera kweri wari kuva ku kanyesho kazanga braza wewe zifushe mu kibanza nko wewe ufise nk'imiliyoni yawe ufise miliyoni 500 wari kumbwira ati Sami amasara agiye nzogutumira ikindi gihe no gukora utunebwa bro mugabo kubera tuba dufise inzara niyo mavukeneye aba bantu bose batwereka ko bakunda filme ntituvyemera ko muzikunda tuzovyemera nimwatunga ubu rero muze murareka kutubwira ko mukunda filme
hari igihe baza kubera inzara kandi najyo ni mu bantu bakina kubera inzara none ntakinye filime no cyamba ahubwo umva ahubwo ukina kugira ngo urondere braza Jesse ndaguhesha uwo 1,500,000 nkaca nguma niruka urazi bisanga biri mu mafilme kuvugana kurogana kubwirana nabi mashari uvuza akantu bakakugirira nabi kubera udufaranga dusa dolari none bisa amajana 500 miliyoni canza nguma ndindigana n'abantu ku master amatara kotsa man ukina kuri seni man ubesha umuntu kumukunda cyamukunda man urira ngo wabuze umuntu utabuze umuntu man filme ziraruhisha mazi mariko bakakwinjizamo turabuze umuntu kina urabuze umuntu kandi utamubuze vraiment urabuze umuntu kina bikine ukanjanga wakubwira ati viva vifatemo kubuza umuntu gatujya muri monde imaginaire ndabuze umuntu fata ko umugabo waraguciye inyuma ukabijamwo kandi ataraguciye inyuma mutuki ugatuka umuntu atakina umufuri brother ako kazi ka sakazi koroshe yaro ndonsa amafaranga ariko no gahera ariko biri mu bikunda ndabikunda yes ndabikunda kuko bingaburira so kandi burya rero abantu bahora bimvira ko kina film ari ibintu byoroshe bazi bakubwira ati rira ata muntu wabuze umuntu gusanga watirira twenga shavura mutuke gira gute umuntu atakina umwafuye ari umuntu nigeze kubwira ati mutuke acambwira ati umusazi none ndamutuke atakina twafuye kuri uyo mugore acambwira ati mubwire nawe atangure kuntuka ari nundi umuhise ati bamutuke agacha yumva umengo bamutuse byanyavyo agacha shavura nawe agacha yiplanta nawe agacha kujya kwa kagutu asiko burya rero n'amatournage abantu bagwana mu matournage ugasanga byatanguye muri ko murakina ngo yangwanuse byanyavyo ndabihevye yes agaja mu mbobwira akadukurikira kuri SB TV naka kugira ngo so ikintu nababwira nuko gusa icanzo iracyatanguye so ni filme novuga ngo ni filme kandi burya vraiment abantu barayikunda kandi ya filme yanje burya iruta filme nyinshi cyane iraryoshe kandi urakoze kandi iraruta filme nyinshi gusa n'ubugikozwemwo urabona ko ari buryo buri professionnel bitandukanye na zazi ni gusa agacerikari kenshi reka zazindi nazo zangaburira ku ruti urumva icyo kintu ukuntu kibabaje bisigura ko irimo imitari myinshi cyane kandi utari kurabona umusaruro kuraza bro umusaruro kuraza gusa ni bukebuke gusa kwe kuvuze ko ari zo zia za none ushaka nkoreshe za viewers zo muri Vietnam ziwe za abantu navuze usanga neze mu miliyoni ku madorari 15 batakuruga ari ndimo nigeze kubona n'umuririmbyi kazi wonga niyo nariko ndakubwiye nawe urayibona man yakubise 1 million commentaire sa ijana none nyumvira none aba bantu miliyoni commentaire ijana aba bantu gute koma abantu barazipompa rero so nugushima Imana uko biri kose so gusa ari nabandi baronka viewers nziza hari n'igihe uraba film ukavuga ati none nk'iyi film kweri bayikundiye iki kabisa kurumva karaba film nyine ukabona ati ahubwo iyi si film ahubwo ni n'ubutumwa bwiza bariko baratanga ni gospel urumva ni gospel mugabo iyo gospel ku munsi kararana 5 mukuri wowe uvuga ko winanasi ukaronka deka 5 so gusa nugushima kuko kandi twese nitworonka viewers zimwe oya nivyo baho erega wewe nagiye twese nitworonkera rimwe kandi mitaye kandi ategezwa kuba mu boss n'umukene kabisa twese tubaye ababoss nivyo kunda n'igihugu nicyo atari mwe badusega muri vire gusa turashima kandi jiwe ndahicyubahira umuntu wese aja kuri kamera afata ikaramu akandika filme dukwiye kumushigikira abantu rero nibaze baraceka intege ari umuntu yakoze filme ntaronke 5k aca biheba aca badekuwaje kandi agaca avuga ati ndabihevye cyangwa agakora filme akabona ronse 1k agaca biheba kurumva hano ndashiramo umuta 1 million 2 million agaca biheba mugabo ntuzocika intege pambana ejo ni heza twese ntwari tuzi ko tuzohashika hano bro twe twakina udukomedi tuvuga ati reka dukine gusa kugira twinezereze tugakina udukomedi kera cyane tugakora udukomedi twinezere je nibuka amafaranga yanje ya mbere hari umugabo reka ndanamushimire ari umugabo bita Kukeye ndamuzi uramuzi Kukeye bya mugabo ari abantu bamuvuga nabi mugaje ndamuvuga neza
uko biri kose kuke Imana iguhezagira aho uri hose kandi uri umuvyeyi w'abantu benshi cyane no muvyeyi wa Isaac TV Silence Bible ama TV menshi cyane so nibuka kuke yansanze ndi mu mpano video ico gihe arambwira ati uri he ndambwira ati ndi kuri studio azana imodoka arahagarika aho je nakina comedy X-ray bam niwe yankamera niwe yadukamera niwe twatangura nakina comedy no kugira wa posting natanga amafaranga y'amamega akaba ari je nanga amafaranga y'amamega n'umukobwa witwa Marlene na ratio tukagira cotisation tuze kugira ivyo tuzagufungura ico gihe arampamagara aransanga ati ni sawa ati munguraze ko ufise impano tambwira ati jewe ati ati rero bijya bintu urazi ko bishobora kuguhemba bijya bintu mora nikubitirira gusura amapompo vy'ibikira sha kumpemba ati ndambwira ati angaye ngo jewe unkoreye neza no guyombijana ku munsi kandi ibyo yumbijana rero yari amahera menshi yari menshi kuko kugeza n'ubu ari abantu badahembwa ibiyumbijana ico gihe rero ambwira ati ndagwiyumbijana ndamuraba mu maso ati wa mugabo we ugomba kumbesha kweli arambwira ati jewe rondera n'abandi batanu umuntu ku comedy imwe nzomuhemba 2000 atambwira ati gukwezi nshaka unyandikire comedy 30 ndavuga ibyo guca byo gupopora yati ibyo gukirira ati ibyo tambwira ati sha mugabo ati sawa hano mugabo aravuga ndarondera equipe ndondera Kiza Donata Chugwe Cynthia ndabazana ngaho ndavuga ati mwazi rero nabaronke diri amafaranga ndababwiye ko bazora bahemba 2000 ku comedy baravuga ati Sami reka twikinire ku buntu twe twiryohere kuko tukazoza kukishuza ayo mahera kayarira kizabari kibazo mugana by'umutima ati ibihumbi ijana kweli je banyemera ibihumbi ijana ndavuga kweli ndavuga ati twende kutere turagenda turakora umunsi wa mbere turakora umunsi wa kabiri turakora amakomedi dukora kwe umutwe wari ukimeze neza ukwezi guheze cyane umva umugabo aradutelefone ngo ni sawa ngo Sami mukimaliza kuturnaje mufike murakia nyumbani sanga umutipe ati sinkoko n'amafana turanywa n'abakinyi duhejeje cyane umva ati ngo mutaongea na madami aragiye ndagasema hapa kweli swata navuga ati hapa kweli je baramwise cyamana umugore wazanya envelope kweli ngo Sami amagaro wa mbere Sami njo mu muri corridor ati ibihumbi ijana arahamagara wa kabiri papa araharura ati wowe akinye comedy 200 40,000 ico gihe navuye ngaho njohewe ndavuga mana njewe kumbe vya bintu nuko cyane muka naba muhira kwa mama na papa cyandi muka ubwo nyene cyandondera chambrette ya 30,000 cyandi muka ndavuga ati ndakuze rero ndabaye umugabo ndavuga ati ko bico genda ndabaye umugabo cyandatangura rero gukora 100,000 arankura kuri 100,000 arankura kuri 150 kuri 200 cyamvuga ati kuva no munsi kumbe vya bintu ashobora kunani kuva icyo gihe kugeza ubu ndashima Imana rero so kuvuga rero nk'icyo gihe nabandi ntibacike intege nimba uri kurakora udahembwa hari umunsi uzohembwa naje nakura ntahembwa uno munsi ndashimira Imana kuko iyo atanyereka ko bihemba nari gukura nzi yuko bijya bintu bidahemba umugabo yarambwiye ati muhungu birahemba kandi vraiment natwe twaramubereye umugisha yaciye yimuka hano yaba aravuga ati Sami mbarikiwe namwe kweli kandi ndashima Imana nimba yaraturiye amahera menshi biramusha jewe yabaye menshi gutera abaheba baba papa yake nimba aturiye menshi biramusha kamera yari guyiwe imita yari guyiwe cyo nakenera n'umushahara kandi kuke Imana kubezagirire uri umubosi wampembye arabandi batampembye harabaguheranira oya namuna none kuki yatangiye kumu umushahara ndugwe yangu natasubira kandi uza gukora byago na niyo mpamvu je kweli muramvuga ati dufate neza abakinyi bro urazi yuko ari abantu bajya muri tonaje ntibafungure ndabizi ibyo abirigwa inzara pe la déplacement na papiga na mugura mu akirigwa inzara ntaje no kuja ko ratererege ibyo bintu birababaje ya wa mukinyi ukazogenda gukina ahantu abantu bazinege murakoze cyane muradukurikirana so ani Mr Sami ndabakunda cyane so dusaba bagire subscribe kuri Inside Burundi TV
kubera ko cyari kimwe mu binyamakuru kubera tangura no bacu mu Burundi kugira ngo ushire gutrendinga cyane ya mugire subscribe kandi mugipartage cyane kugira no mugabo nawe aronka amahera asumira umugore so yeah babwiriza ukuri ati iyi kiganiro kitarabwe sinzohemba jana bagota murasibana je muranda bapartage nabwo ati mukuriki imana nima mudashaka ko mbaho nabi cyangwa ko ndabacoresha ati mucorire ni mupartage ndonke viewers ndonke kuri YouTube kabisa rero no mugabo arafite umwana n'umugore yaragize mariage bice amategeko mugire partage muzoba mumusumiye mukiravye muzoba mumusumiye navyo muzoba musumiye mu uravye video yanje so murakoze cyane imana bampezagire cyane iyo filme nshashigiye gusohoka ni dufise murakoze cyane reka nanjye ndagushimira Mr. Sami wakoze ku mwanya muduhaye no ku mwanya tumaze turagani yes guys ndabashimire cyane mugo nsima ko madukira ko Inside Burundi TV makora msigera neza turabashimiye cyane byinshi yabivuze Mr. Sami shobora kugaruka kubivuga ndabakunda cyane ducimira ngo madufatiye amahimaze cha bless cha